Uwo mukozi yahawe akazi mu zitanga imiti farumasi yagukiye ivuriro rya Murengeza mu karere k'ubuvuzi ka Mpanda mu ntara ya Bubanza yitwa Ndikumana Raymond. Yarasanzwe akora akazi k'ubuzamu kuri iryo vuriro. Isoko ryaciye Murengeza rimenyesha ko uwo muzamu yahawe akazi ko gukora muri iyo farumasi mu kwezi kwa mbere no mwaka n'uburongoye iryo vuriro mu gihe umukozi waho yari yagiye mw'ikonji. Umwe mu banyagihugu bivuriza kuri iryo vuriro amenyesha ko amagara yabo bayataye mu kaga kuko Ndikumana Raymond ata amashuri yize yo gutanga imiti. Turi nk'abahivuriza tukuri amagara yacu turabona yuko ariko yata mu kaga kuko uwo Ndikumana Raymond asanzwe yari umunyezamu. Nico tuzi bamurondereye bamuhereye akazi, ariko kugeza ubu tubona ari muri rimwe twita gutanga imiti umuganga yanditse. Uyo muntu by'ukuri n'ivyo kumenya afata imiti nta vyazi kuko nta formation n'imwe yagiriwe gutanga iyo miti. Abo banyagihugu bafise impungenge ku magara yabo kuko uwo mukozi ahora abaha imiti idasa niyo bandikiwe. Turakunda gutwara imiti dushitse kuri farumasi tugiye kubaza tukabereka nk'ikaye kuko hari igihe bishika bakatwandikira imiti bataba bafise kujya vuriro. Rero tuberetse ati imiti baduhaye niyi dushobora tubwira ati bugiye babandikiye mu ikaye siyo babahaye. Rero amakosa ashatiye uwo muntu atanga imiti kuko ntavyo yigiye. Kuri ivyo uruganda rwa RPA twarondeye muganga Hakizimana Victor atwara akarere k'ubuvuzi ka Mpanda turamukena co kimwe na Methode arongoye iryo vuriro rya Murengeza.